narababwiye ko ata munsi numwe nzokwama ndababreakinga inkuru ishaje. Reka ndababwire gwa mugambi w'igihugu cy'u Rwanda wo kugaba ibitero ku Burundi bisa nuko u Rwanda rwamaze kubitangura. Mu Cibitoki narababwiye uburyo abasikare b'u Rwanda bigize abene gihugu baza mu ruzi kugira ngo bashobore kurengera binjire mu gihugu cy'u Burundi basotorane n'abarundi. Ibi nayo babwiye, ariko inyuma yo kubimenya mwumve neza yuko no ku munsi w'ejo hagaragaye abasirikare kandi b'u Rwanda bigize abasivile baza hehe, baza mu Kirundo. Bamaze kuza mu Kirundo batangura kurimagura, ndavuga abasirikare ba RDF batangura kwigira abarimyi, bararimagura kabisa bagomba kurengera umupaka igihugu cy'u Burundi gihoza ari igihugu cy'u Rwanda, ariko abene igihugu baho bahabereye magabo. Ubu rero wa mugambi igihugu cy'u Rwanda byose namaze kuba ndabibategurira, biri ngaha muri kino kiganiro ndababwire uburyo ivyo mu Cibitoki vyarangiye. Ndazi ko batari bake mu mizi, ariko by'umwihariko turaza kwibanda ku vyaraye bibereye ngaha mu Kirundo, neza na neza mu Kirundo, muri komine Busoni, aho bitwa muri Gwimbogo. Inyeshamba z'u Rwanda zigiza bene igihugu zitora amasuka zirarimagura zigomba kwinjira mu Burundi, ariko abajije umutekano ndetse n'abene igihugu bahashitse kare kugira ngo bashobore guhagatsira inyeshamba z'u Rwanda zirike kubandanya kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Iyo ninginda muvano canke ni bimwe mu vyekana neza yuko u Rwanda ruko rwahiga gasotoranye kugira ngo binjire mu Burundi barasane n'abarundi canke baronke ingenda muvano yo kugira ngo bagabe ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Aya makuru namaze kuyabategura, ndetse muri kino kiganiro nabateguriye ivy'imirongo y'urugamba haba muri Rubaya. Mwumva inyeshamba z'u Rwanda neza ziko zirakubitwa mu buryo bukomeye cyane. Hari ama video n'amasanamu mfise yerekana abasikare b'u Rwanda bapfiriye ngaha muri Rubaya. Aya makuru ndayafise nayo namaze kuba ndayabatohoreza, aho byatangajwe na General Autoproclamé Mutayomba w'umuzarendo, ndetse ndababwiye yuko ngaha muri Kibabi na Kasenyi kabisa inyeshamba z'u Rwanda zahatikiriye ku bwinshi. Ibi byose na bitegura muri kino kiganiro cyo ndasubscribe imyo torakora, ha mufyonde like twinjire muri kino kiganiro wumve uburyo imigambi yose inyeshamba z'u Rwanda ziriko zirakora kugira ngo zigabe ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Bifuza kuja Malaysia, Qatar cyangwe Azerbaijan, visa za tourisme iraboneka kandi mu gihe gito cyane nk'igihe cy'indwi imwe gusa. Usabwa kuba office passport ifise igihe ndetse n'ifoto za passport ziri valide, ndetse n'amafaranga 150 gusa z'amadolari. Inyungu nuko umaze gushika muri ico gihugu ushobora kwemererwa gukora akazi hakurikijwe amategeko. Ushaka ibisobanuro biramvuye canke ukeneye kutubaza vyinshi twandikire cyangwa duhamagare kuri izi nimero zikurikira mu buryo bwa WhatsApp: akamenyetso ko guteranya 211 927 536 293. Kuja muri ibi bihugu byose ndababwiye mu gihe watwituye na Kanyisase. Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Kodi Empire, mu bimese mudukurikirana muri ahagiye hatandukanye. Nongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cacu caka gatondo kuno munsi. Dufise byinshi tugomba kuganira, dufise byinshi tugomba kubwira abadukurikirana, ariko nagenda babwire neza yuko kuva aho twatamwe kubanira mu bigano bigiye bitandukanye mu makora agiye atandukanye, nagenda basabikana kubera ko kano kanya novuga yuko arakanya kadasanzwe tugiye ndetse kuganira ku makuru novuga yuko adasanzwe abenshi mukeneye kumenya, ndetse n'abandi mutarayamenya kugira ngo mushobore kuyamenya, hama tubandanye tubaha amakuru cyane yajanye n'umutekano mu karere kacu ndetse no mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Aya makuru niyo mpamvu ndabasaba neza yuko umuntu wese kankurikirana yuko yofata akanya, please fata akanya kabisa kugira ngo tubane mu mwanya muto tugiye kubana, tuyagire hamwe icyo kugwa kugira ngo Uburundi bwacu bukomeze bugira amahoro, itekane narijya abagomba kubuhungabanya canke abafise ishari yuko Uburundi bufise amahoro baguma banaga agatoki. Duhereye ku Barundi bagenzi bacu, hariyo benshi bakeneye yuko Uburundi bwongera kuvukamwo cyangwa bwongera kugaragaramwo umutekano muke, abarundi bongere kurabana
ayingwe. Anyway, sivyo nje ngo tubabwire, ariko nta utazi neza yuko u Rwanda rumaze iminsi rushaka gutera igihugu cy'u Burundi, ndetse umubano mubi uracatutumba hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Nta utazi neza yuko igihugu cy'u Rwanda cyari cyasezeranye igihugu izotera u Burundi kugera ku igenezo rya 15 na 17 z'ukwezi kw'indwi. Aya makuru ndazi yuko abatari bake bagiye barayaronka ahagiye atandukanye, ndetse biza kugaragara neza yuko u Rwanda bisa nuko rwatinye kugaba ibitero ku Burundi. Ati nubwo bariko baratinya kugaba ibitero ku Burundi, nibisobanura yuko umugambi wo kugaba ibitero ku Burundi baba bawuhevye. Turaje turabire hamwe agasomborotso igihugu cy'u Rwanda kiriko kiragira ku Burundi, haba mu Cibitoki twari babwiye, ubu tuvugana no mu Kirundo abanyarwanda batamwe agasomborotso kugira ngo bashobore gushoza intambara ku Burundi. Nta kundi tuvyita yuko ari agasomborotso kagamije yuko u Rwanda ruriko rurahiga ingenda muvano bashobore gusoza intambara ku gihugu cy'u Burundi. Kaze ni karibu, fite subscribe myanya tarabikora, fite ndakuri like, tubandanye tubana mu biganiro n'amakuru tugenda turabashikiriza. Za muri commentaire utubwire ko wakiriye kino kiganiro twagushikirije. Ndazi yuko amakuru abari menshi, ibivugwa abari vyinshi, ariko kano kanya novuga yuko arakanya kari sacre tugomba kurabiramwo ibijanye n'umutekano vyose mu karere uko vyifashe nuko bimeze. Hari ndabasubirire mbere yuko ndababwira ivyo mu Kirundo. Hari amakuru nabahaye guhera ku munsi w'ejo ndetse no ku munsi wa hirya y'ejo ndetse no ku munsi w'ejo, narababwiye uko ibintu byari bimeze muri rusangi. Ndababwira uburyo u Rwanda ruriko rurakora agasomborotso ku gihugu cy'u Burundi, aho mbere hagaragaye neza yuko u Rwanda abene igihugu bago bagomba gushamirana n'abarundi, ndetse basotora abarundi kugira ngo abarundi batangure kurwana n'abanyarwanda, bigire imvo n'imvano y'ingene bashobora gutangura gushwana. Ati vyari bimeze gute, byari vyifashe gute? Mu nkundire manze ndababwire uko aya makuru nayakiriye, ndetse nuko uyu ndayafise kugira kano kanya. Agasotoranye canke ukusotorana kurakomeje ku gihugu cy'u Rwanda kigomba gushoza intambara ku gihugu cy'u Burundi, nkuko vyabaye mu Cibitoki muri Mugina. Ibi twarabibabwiye, amakuru atakibazo na kimwe twarashoboye kuyabatohoreza. Tubabwira muri Mugina uburyo abene gihugu ngaha muri Mugina ahitwa muri Nyamakarabo harabaye kutumvikana hagati y'abene gihugu bo ku mupaka wo ku ruhande rw'u Rwanda no ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi. Ukutumvikana kwavuye ku banyarwanda bariko barakora ibikorwa vyabo, novuga yuko mu bice bitemerewe mu ruzi. Murabizi yuko igihugu cyose kigira akarimbi canke aho kigarukira. Rero ubwo ruzi rugabura umupaka w'u Burundi n'u Rwanda, maze abarundi barabatesha. Bamaze kubatesha, abanyarwanda batoye amabuye ngo batere abarundi nabo bati mwihende gato gusa muca mubona umurundi uwariwe. Ndiko ndababwira full story ngine vyagenze aka gasomborotsanyo ku Rwanda aho kahereye mu Cibitoki kugeza no munsi tuvugana kamaze kugira mu Kirundo. Ndababwira mu Kirundo naho uko bimeze, sivyo? Abanyarwanda baciye birukanga ubwo nyene baza guhamagara RDF, igisikare cyabo cy'u Rwanda. RDF igisikare cya Kagame cyaze gisanga bene igihugu b'abarundi bahagaze magabo, baca basubira inyuma, baca bagaruka bazanye insoresore zabo zishika zirimagura aho hantu hasanzwe habujijwe, kuko ngo hari inzahabu. Murumva neza, kugira ngo kagasomborotsanyo canke yangenda muvana ikomeze, RDF imaze kuza yaje isanga bene igihugu b'abarundi bameze magabo. Imaze gushika ivuga ati ntidushobora kugaba ibitero canke kubarasara bene igihugu mu gihe tutarabona ikindi kintu gifadika gituma dushoza intambara ku Burundi. Nuko bace basubira inyuma, bazana insoresore zikomeye kabisa, batangura kurimagura hahandi muri gwaruzi, hahandi novuga yuko hatemewe canke hatarengwa, kuko vyavugwa neza yuko hasanzwe habujijwe kuko hari inzahabu. Aya namakuru dukura mu bice vyiko biraberamo izi njyane.
abarundi baciye bahamagara abajejwe intwaro n'umutekano, bamaze gushika barababwira ko ivyo barimwo bitemewe mu bugwaneza. Inzego z'umutekano z'u Burundi ngo zimaze kuhashika zababwiye yuko ivyo ariko barakora bitemewe n'amategeko, kandi babibabwira mu bugwaneza, mu rufasoni. Iyo misore y'u Rwanda yaciye yiruka. Imaze kwiruka, RDF yaciye izana iyindi misore muri ako gace. Rero ku ruhande rw'abarundi nuvuga yuko kugeza ivyo vyabaye ngaha mu Cibitoki vyatumye abarundi batari bake batangura kuryamira amajanja, babona neza yuko ivyo ibiriko biraba hariho isano bifitaniye na vya bindi ya makuru avugwa neza yuko u Rwanda rugomba kugaba ibitero ku Burundi guhera ku igenekerezo rya 15 canke rya 17. Abarundi baba babimenye, ndetse ubu tuvugana abarundi bose baryamiye amajanja, biteze ijoro n'amanywa ivyo bitero vy'abanyarwanda bagomba gushoza ku gihugu cyo Burundi. Ibi rero niyo makuru y'ivyabaye mu Cibitoki, ndetse inyuma ya kino kiganiro ndaza kubabwira n'amakuru ku mirongo y'urugamba, ndababwire uko abanyarwanda bakomeje kwihaka amenyo mu karere mu gihugu cya Kongo. Ndaza kubibabwira uko bimeze, n'ubwo muri introduction ntashoboye kubisigamwo, ariko navyo ndaje ndababwire muri kino kiganiro, sivyo? Ubu rero magingo yatuvugana hari amakuru y'agasotoranye ariko aravugwa ku gihugu cy'u Rwanda gikomeza gusotora abarundi neza na neza aha mu Kirundo. Ivyabaye mu Cibitoki bishitse no mu Kirundo naho. Mu Kirundo naho mukeneye kumenya ati vyari bimeze gute, vyifashe gute. Nababwiye neza ko nzokwama ndaba breakinga inkuru ubwa mbere atana abandi bantu barayibabwira. Ndazi neza yuko iki kintu arakantu ngaga kuri Code Empire twisangije. Aha rero bimeze gute mu Kirundo? Nkuko vyabaye mu Cibitoki muri Mugina, niko vyabaye no mu Kirundo aho bitwa Musoni, mu Busoni ku mupaka w'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda, aho biyita Rwimbogo, aho abanyarwanda bashatse kurenga umupaka ariko abarundi bahabera amagabo. Murumva vya bintu vyabera mu Cibitoki. Uno munsi bigeze mu kintu turiko turageza kubazanira cyangwa kubereka ibintu u Rwanda ruko rurazana cyangwa uko rwitoza kugira ngo bikunde bashoze ibitero cyangwa bagabe ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Ivyabaye mu Cibitoki tugeze mu Kirundo naho hari amakuru avayo avuga yuko vyabaye aho u Rwanda rwagerageje kurenga umupaka bene igihugu, ariko abarundi bahabera magabo nkuko bino binyamakuru canke plutôt nkuko zino message zavuye mu gihugu baba muri ubwo buce bagiye barazidora. Rero ngo vyagenze gute? Nkuko ndafise isanamu yerekana abajeje umutekano ndetse n'abene igihugu bari muri ivyo bice ukuntu bameze, ariko abakeneye kuyibona iyo sanamu aza kuyibona uko ndayifise. Hari sanamu yerekana abajeje umutekano ku ruhande rw'u Rwanda bari bambaye amakaske, hakaba n'urundi ruhande rw'abajeje umutekano ku ruhande rw'u Burundi, ndetse bahashitse kugira ngo basubize ibintu mu buryo aho vyavuye bitungana inyuma y'ibiganiro birebire. Ivyo vyabaye byatanguye kuba guhera ku munsi wa hirya y'ejo kugera 13 kwezi kw'indwi no mwaka turimo. Bimwe vyaba hehe mu Cibitoki no mu Kirundo biko biraba. Ariko rero ndashaka turabire hamwe, eske ibi bintu byoca biba ifote imwe ahantu hamwe, ahantu habiri hatandukanye plutôt mu Cibitoki no mu Kirundo birabaye. Eske ibi bintu abarundi nibo hemerera amagabo? Kubera iki u Rwanda rugomba kuvogera igihugu cy'u Burundi? Naha mu Kirundo abanyarwanda bagerageje kurima, bararima kugeza aho bajabuka mu gihugu cy'u Burundi. Donc kwantu bazimugwa mu Kirundo barazi ukungene ahagabura igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. No, donc nta ruzi ruhari, nta mugazo uhari, donc nta hantu hasanzwe. Ariko mwumvise naho neza yuko ababene igihugu mu Rwanda bagiragije kurima mu Burundi, ariko abarundi bahamberera amagabo. Ariko rero ibi vyose hari amakuru dufise yibanga, amakuru yizewe avuga neza yuko abo bariko bararima atabwo araba civile plutôt, ngo n'abasirikare n'abapolisi ba RDF baba barungitse gukora gasotoranye kugira ngo bikunde batanguze ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Najya tumaze imisi tuzi cyane ko turababwira yuko u Rwanda ruriko ruragerageza
gushoza intambara ku Burundi umwanya wari wose. Ndetse ibi twagiye turabibabwira kenshi, ndetse saho gusa twagiye turabibabwira ko bimaze igihe n'igihe. Munibwe yuko son excellence General Major nawe ino message yigeze kuyitanga yuko atamuntu numwe akwiye kuregije yuko u Rwanda ruryamiye amajanja rugomba gutera igihugu cy'u Burundi. Ariko abarundi nabo nubabwira neza yuko bamaze kwitegurira, ahubwo barindiriye gusa umushitsi kugira ngo bamuzimane. Bavuga ngo kumuha ivyiwe cyangwa kumuha nyina kabisa, nivyo barindiriye. Ariko turabiri hamwe nike kintu cyo kiratuma ibi vyose biriko biraba. Ico twabwira nubabwira neza yuko nubabwira neza yuko ibi vyose ari ugushaka kwirondeza ivyo tuma batera u Burundi. Ahubwo abarundi turikanire kabisa aba bajinga, umugani wabaraho ngo ntibadukoremwo. Abarundi tugeza kuba makini sana, na cyane ababa mu bice byo kumupaka bakeneye kuba makini sana, barebere umwasi ahaza turuka hose kugira ngo bashobore kumuhagarika. Aya niyo makuru nubabwira, sivyo? None ababwira neza yuko aha mu Cibitoki muri Mugina RDF yatinye abene gihugu baho kabisa. Abene gihugu mu Cibitoki nta muntu atabazi. Abene gihugu muri mu Cibitoki bavuga yuko agatarutse baracakira, agakikiye baracakira, sinzi yuko ariko babivuga agacaciye baracakira. Donc muze muri commentaire, sivyo? Mu Cibitoki n'abantu batoroshe. Deja nabo mu Rwanda barabizi neza yuko iyi Cibitoki atari intara yoroshe cyane, kuko baragerageje kwinjirira ment fois kenshi kandi incuro zose bagerageje kwinjira mu Cibitoki. Nagenda babwiye neza yuko atanumwe yasubiye inyuma. Aya namakuru yizewe mba ndababwiye, igihe cyose u Rwanda rwagerageje kwinjira mu Cibitoki nta nuwasubiye inyuma aza kubara inkuru. Aya makuru niyo mpamvu ndababwiye neza ko RDF igisikare cy'u Rwanda kimaze gushikaho mu Cibitoki kigasanga bene igihugu babambye, baciye basubira inyuma. Baravuga ati abene igihugu nabo ntibasanzwe, ko deja muranabizi yuko abantu bariya ku mipaka abeshi baba barabaye abagwanyi, barasimbiye hariya muri Kongo bakagwana mu myaka ize. Murabizi neza yuko ata muntu yakurangane nkanje atazi gufata karashinikove cyangwa machine gun. Rero nico catumye abanyarwanda cyangwa abanyagwa aba RDF batangura gutinya abene igihugu mu Cibitoki hariya byariko birabera. Rero nagenda babwiye neza yuko ibi byose biko biraba ata muntu numwe, atakino kimwe umuntu akwiye kwirengagiza, kuko nimwe mu bimenyetso byerekana neza yuko bakeneye ngenda muvano canke bakeneye bariko barakora gasomborotso bagaba ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Aya niyo makuru novuga neza yuko tugibatohoreza, ndetse tuza kugereza guhiga abahinga bagiye batandukanye bashobora kudusesangurira ibijanye na zino nkuru canke ibijanye n'ibi biriko biraboneka ivyabaye aha mu Kirundo. Navyo turaza gukomeza n'ivyabaye ngaha mu Cibitoki, byose turaza tubibabwire uko ibintu bikomeza kugenda muri rusange. Munibuke neza yuko u Rwanda rwanafashe ka militaire yabo igira kabiri, bayikubita ku ruhwa. Abantu bazi ku ruhwa hariya mu Cibitoki ca Rugombo ujabukanye mu mupaka wugawe wa frontiere, aha hejuru hajya kuruhwa ijya kambi mubona ya gisirikare RDF. Ni kambi igira kabiri mu Rwanda rwose. Murabi kambi bayizaye baca bayikubita hehe ku mupaka igihugu cy'u Burundi gihuza n'igihugu cy'u Rwanda. Nta wuzi neza yuko u Rwanda goba rukeneye gushoza intambara runyuze hajya. Ariko nagenda nababwiye neza yuko n'abarundi bagona bari maso. Abarundi bagona bari maso, kuko sindababwiye ngo mbwira ngo ikambi z'abarundi nazo ziri ngaha, ariko hafi ya hajya ndazi neza yuko baramutse bahirahiriye ngo bahajabukire Kagame bo murungikira imirambo canke imivyimba. Fisi impamvu ndabivuze ya hose ni mu Cibitoki, kandi abigire mu Cibitoki nta numwe yagize kayisite, bose nta numwe yasubiye inyuma. Hari impamvu ndababwiye kino kintu. Yes, rero ikindi kintu wabwira mu Rwanda naho niborohewe. Biravuga ko mu Rwanda aho bitwa Kamembe, mes chers amis, hashobora kuba hari ibintu bidasanzwe. Mu gihugu cy'u Rwanda Kamembe harashobora kuba hari ibintu bidasanzwe, ndetse byo biriko biratuma leta y'u Rwanda ishacoba. Aya makuru nigende yababwiye, nigende yababreakingiye, atawundi muntu numwe arayababwira, sivyo? Aha Kamembe
aho benshi bariko baravuga yuko ngo hoba hari atake zabaye mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane aha muri Kamembe, bikavugwa kandi ko hari indege izo bitwa avion de chasse zagaragaye mu kirere cya Goma. Ivyo turashatohoza ivyo ari byo. Aya makuru bari mu Rwanda muze muyaduhe muri commentaire. Abanyarwanda muze muduhe amakuru y'ibi bintu muri commentaire kugira ngo dushobore kumenya ukuri, ntidushikiriza abantu ibihuha cyangwa amakuru bishobisho, kuko nimwe benyene mukeneye kutubwira amakuru yaho, ndetse aho byagaragaye neza yuko ikirere cirabura. Ikirere kabisa cyari cyamaze kwirabura. Aha naho tutavuze amasoko amahinguriro mu gihugu cy'u Rwanda naho ariko arasha mu gihe ayo Burundi ariko arasha bavuga ati ngo mu Burundi nta kizimya moto bafise, bajya bafise kizimya moto ngo barafise n'indege zizimya. Kandi tukaba tutibagiye neza yuko baba bafise uruhara runini kwisha ry'amasoko yo mu gihugu cy'u Burundi, ndetse muri ka était en 2014 igisoko nkuru ya Bujumburisha était en 2014 bien 2012 c'est 2014 nyamba nihenze mu nkubure sivyo. Aha muri za 2014 igisoko ya Bujumburaje munibuke neza ko u Rwanda rwemereye u Burundi ngo rubuhaye ubufasha bw'indege za kuzimya kabisa. Barungitse helicopter, barungitse kajugujugu, yarazana kadobo nuko nga hafi yanje hatara kadobo. Okay, akadobo karahari, akadobo nkaka murakabona akadobo, niko iyo helicopter yo mu Rwanda, niko iyo helicopter yo mu Rwanda yazanya akadobo nkaka, yazira kajana muri Tanganyika, ikagenda ikadaha akadobo nk'agacizana igasuka mu isoko ngo iriko irazimya oroke. Bariko baragirane, bariko baragwiza umuriro cyangwa bariko baragwiza ubukari bw'umuriro. Murabona ko akadobo iki ni kimenyetso mba ngomba kubereka yuko ivyo babwira atari ububeshi. Iyo helicopter yavuye mu Rwanda yatora akadobo nkaka, igaca igenda igaca igenda muri Tanganyika, ikadaha igaciza nguje kuzimya amasoko. Mu ndabira ko kamara manza rero nabo bariko barahisha uno munsi zakizimya moto mwavuga yuko twe tudafise uno munsi zanyu ziri he. So barakora ibintu kugira ngo cyane cyane ico bagomba gukora, baragomba gukora buri kimwe cyose kugira ngo bashobore kwerekana yuko leta y'u Burundi ati kimariye abene gihugu, kugira bankishe abarundi leta yabo. Sinzi ko maze kubona amanyagazi no nkotanyi ziba zifise, ndibaza muramaze kuyabona. Ariko rero imbere ya vyose mu nkundiye tubanze dusimbire kuri front line cyangwa ku mirongo y'urugamba, imbere yuko kino kiganiro kigufi cyane nabategure muri kino gitondo kirangira ku mirongo y'urugamba. Haba hari vyinshi ko biravugwa, ariko reka ndababwire ibijanye amakuru make ku bijanye n'imirongo y'urugamba. Neza na neza hari sanamu abakeneye kuyibona sinayitanguje mu nkuru nasanze ndabikora igihe abasikere bugona atari bake bafatiye ku mirongo y'urugamba, abandi n'imirambo bashoboye kwitaba Imana. Ni vyabereye hehe? Muri Kibabi na Kasenyi, ni hafi ya Rubaya. Kibabi na Kasenyi ni hafi y'ubucukuzi bwo mu y'agaciro ya Rubaya. Ibi bikaba vyabaye ku munsi w'ejo urangiye ugerekerezo rya 15 ukwezi kw'umwaka turimo, aho M23 RDF bayifyonze kabisa. Wamukinyi wa komedi wo mu Burundi no bavuga ngo gufyonda ibihere kabisa, bayihonze barayifyonda mu buryo budasanzwe. Ku bantu babonye amafoto ndazi neza yuko no badashobora kujya gufungura. Abantu babonye amafoto ndazi yuko badashobora gufungura iyo bibutse mu masanamu yizo nkotanyi ngene bazifyonde ngaha muri Kibabi na Kasenyi, sivyo? Kabisa bayifyonze barayisya ku buryo na jewe nikanze nti ibi nibiki. Akavuze b'Abanyarwanda bacu ati ibi nibiki banyako vyaramwe, sivyo? Ati ibi nibiki. Abakeneye izo foto bien sûr izo video z'inkotanyi zafata mu mirongo y'urugamba muze ku contacta kwino nimero abari mu magroupe yacu WhatsApp ndaza kwigora pe kugira ngo ndabibasangize atakibazo na kimwe. Rero ndetse na video hari umugenzi yambye yuko ayifise ariko yaragifatiriwe byinshi, ariko ndazogerageza kugira ngo ushobore gusaba iyo video ingene bafyonze inkotanyi ndayibasangize, sivyo? Ikindi kintu nababwira nuko gaha muri nyene muri Rubaya autoproclamé général Mutayomba wa Wazalendo aravuga yuko bwiwe nyene yuko bifatiye abasirikare ba M23 na RDF n'intwaro zabo cyane, aho urubyibuko rw'abanyekongo
rwari rwarasegeranijwe ibintu bikomeye cyane ariko rukemera ibyo Wazalendo yita uburozi bw'u Rwanda. Avuga yuko abo basore bagize amahirwe yo gufatwa ariko benshi muri bo bahapfiriye bahasize ubuzima. Ibi byatakaje na General autoproclamé Mutayomba kabisa. Mutayomba hariya muri Masisi hariya za Rubaya baramutse bumvise ngo General Mutayomba araje kabisa, birukira kuvunika kabisa mu buryo bukomeye cyane. Rero yavuze yuko muri iyo migwano yabaye abasore batomboje bashoboye gufatwa ariko abatatomboje nabo bashoboye kwasiga ubuzima muri iyi migwano yabaye hariya muri hafi ya Rubaya. Kino wabwana uko ngaha muri Masisi hatabaye izo ngwano gusa, FRDC yashoboye kugaba ibitero mu gace nka Showa, Katahandwa, Ashangi mu karere ka Masisi. Novuga yuko inyuma y'imigwano ikomeye bagiranye n'ingabo z'u Rwanda zivuga yuko zariko zigwana zambaye nk'abagwanyi ba AFCM 23, FARDC yashoboye guca yigarurira ubwo buce mu buryo butaziguye cyane mu buryo buboneka, bashoboye guca bigarurira ubwo buce babwiye inyuma yo guhita zino yishima z'u Rwanda. Ikindi twababwira nuko hari abasikari b'u Rwanda bafashwe na Wazalendo inyuma yuko inyeshamba z'u Rwanda zikubitiwe aho bitwa muri Gipupu ndetse bakanazambura kano gace ka Gipupu. Aya namakuru yizewe nkura kuri front line. Rero Gipupu butuvugana Gipupu yamaze kuja mu maboko ya FARDC. Ikintu babwira neza yuko mu gisagara ca Goma bivuga neza ko bayibonekeje buke hoba yibonekeje abasirikare b'u Rwanda yuko bariko barava muri kino gisagara nkuko amakuru yacu abandanya bivuga, ariko sinje kuvyemeza, sinje kubihakana. Ntuyaze vyinshi ndetse bitari biki. Wakoze subscribe, wakoze wagize like na commentaire, wakoze reka ndabikibona mu kanya gato turaza guhura mu kiganiro c'ikibiriraho muze kuba kumwe nanje kodi The Black, this is Kodi Empire. Bye bye. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Hafi mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de Lukona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera n'ubukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe.